Muraho, ndabashimira cane mwe mukomeza kuza kuri ino chaîne mukumviriza ibiganiro vyacu bitandukanye, mukagira subscribe, mukagira commentaire, mukadubaza, mukatugira like, mugapartaja, muri abantu b'inkoramutima cane, kandi nawe utaragira subscribe, turagukeneye. Uyu munsi tuza kuvugana umwanya munini cane, twavuze amavideo menshi, twakoze ibiganiro vyinshi, uhereye mu 2024 ubu tugeze mu 2025, twagize ibiganiro vyinshi cane, ndetse ivyo biganiro twagiye dukora, harivyo twagenda twerekana uburyo binjiza amafaranga biciye mu buhinga bwa none, twagiye twiga uburyo bakora amavideo, uburyo bakora kuri YouTube, uburyo bakora kuri Facebook, akamaro ka Facebook, twagiye dukora ibiganiro vyinshi, uwutarabibona arabe agire research, arondere ibiganiro kuri YouTube ya Ikaze Space, ibiganiro twagiye tugira. Twaravuze uburyo butandatu bwo kudandariza kuri WhatsApp, twaravuze uburyo bwo kudandariza kuri Facebook, twaravuze uburyo Facebook ishobora kungukira, twaravuze uburyo YouTube ishobora guha amafaranga kuri YouTube, twavuze ibiganiro vyinshi cane. Uyu munsi ndaza gufata akanya tuganire, wowe nkurikirana kuri ino chaîne, ufata akanya, ntukure video ngo urabe izindi video, wumvirize iyi video nyene, urabe iki kiganiro, tuza gufata umwanya muremure, ufise ama écouteurs, ushire ama écouteurs mu matwi, wumvirize neza ivyo tuzakuganira. Je muvugana twa Blaise Irakoze. Ikintu ca mbere numva ko twobanza kuyaga, uyu mwaka wa 2024 waheze gute imbere yawe? Wumva waheze gute? Mbega uko waheze niko wifuza ko 2025 itangura? Nibaza ko waba uvuga oya. Uyu mwaka turifuza ko dutera imbere mu buryo bw'impwemu, birajana mu buryo bw'ubutunzi. Hari ingingo twafashe itariki imwe canke tugifata ingingo, ndashaka gukora uku, ndashaka kumera uku, ndashaka kugira, ariko twese hamwe turifuza gutera imbere. Mu gutera imbere kwacu turakeneye ko no gutera imbere mu buryo bw'amafaranga, nkuko nyene icubahiro yama bivuga ngo umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko wose uronke. Natwe turifuza gutera imbere. Wowe nkurikirana rero wabaye umuntu w'ingirakamaro, kuko hari vyinshi uzokunguka, hari vyinshi bizokungura, hari communauté uzobamwo. Bientôt nzogira chaîne, nzogira groupe ya WhatsApp aho dushobora guhurira n'abandi bantu comme nka communauté, hama bigisho bikuvyarira. Mukomeze mugira subscribe wowe utarayigira, kuko hari vyinshi uzohomba mu kudakurikirana ibiganiro vyacu. Tugatuyage rero ikintu vyinshi vy'ingirakamaro. Ikintu ca mbere rero dushaka kuyaga, ni igiki nokora cotuma notera imbere? Ni igiki nokora cotuma ntera imbere uyu mwaka wa 2025? Nshuti yanje, nkuko washimye kuraba ino video, reka tuyage. Kandi ntuze wiyumvire canke ubeho uvuga ngo je nta buzi bwaraheze, ngo ubuzi barabumaze, hakora ikimenyane, hakora ka mwana wa mama. Reka twatanguye kuyaga, nimba ata kintu na kimwe wumva, novuga ata muntu wumva yoshobora. Hari ijambo muri Bibiliya, umuntu umwe yari ku kidengeri citwa Silowamu. Ku bantu b'abakristo ngira muca muvyumva. Mumbabarire je ndi umukristo, ndakunda gukoresha amajambo y'Imana cane ndiko ndigisha. Ubu ndigisha, ndaza kwigisha mpaka. Kandi ndamukije abagenzi banje bose aho bari, abari muri Canada, abari muri Australia, abari Frank ari muri Amerika, ndamusuhuje. Keti ari muri Amerika, ndabasuhuje. N'abandi. Cecile ari muri Swede, ndamusuhuje. N'abandi aho nzoga ndibuka. Ego, Lioline ari muri Brazil, ndamusuhuje. Ndasuhuje abari Bujumbura, ndabaramukije cane gose. Okay. Sorry nariko ndaramukanya. Rero ni igiki nokora uno mwaka wa 2025 kugira ntere imbere? Nshuti yanje,
ntidusubire kuza turiyumvira ngo ubuzi bwarabuze hakora ikimenyane ka mwana wa mama. No, 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 no. Tubishire hasi, tubifute. Ubuzi buruzuye. Nako ndavuga inkuru yo muri Bible y'umuntu ari ku kidenge ca citwa ngo Silowamu. Iyo murongo sinzahuri ntimuze kumbaza. Jésus yamubajije kubera iki wowe utagwa muri kino muri ayo mazi. Yavuze ngo abandi bantu bobo bafise ababimika bakabashirayo, ariko je maze plus de 40 aha hantu nta n'umuntu n'umwe ariyumvira kunsunikayo. Okay, Jésus camubwira ngo okay, ikoreye ico gitanda cawe witahire. Kumbure we yarayiteze uko bamubwiye ati nanje ndagusunikeyo, hanyuma ugwe mu mazi, wa mumarayika ntiyaza jare gukiza abantu nawe ucukira. Oya, ahubwo yamubwiye ati ikoreye ikirago witahire. Bisigura iki? Natwe hari igihe tuba ahantu twiyumvira yuko tanke tworonka oncle tante inde ari hanze aturungikira amafaranga canke uwundi wese yoduha amafaranga, twoca dutangura gukora. Ivyo tuza kubigerako mu gice ca kabiri canke mu kirundi mwanya. Hama ikindi naco ndiko ndavuga ino video natanguye gufata, ndaza gutanga opportunity imwe y'uburyo umuntu ashobora kwinjiza 50,000 kandi sakazi ni kiraka nza guha umuntu uze kumviza iyi video yose ukuze kuyumviriza. Hari ikintu nza kuvuga, uwuza kugikora hari ibintu nza kuvuga genre byo gukora agatips gatoyi umuntu aza gukora, hama uwo muntu niwe nzoha ico kiraka. Kandi ico kiraka ni kiraka kizoba kikogwa mu buryo bwa online, agashobora kwinjiza, munyumve neza, kwinjiza hafi 40 ku kwezi. Kandi aho hantu ico kiraka azokora ni kiraka azokora ari no muhira, atari n'ahandi hantu, yaba ari muhira yaba ari ku kazi kiwe. Nimba uri umujene ufite imyaka iri hagati ya 18 gushika ku myaka 20 30, reka mvuge 30, 84 abagenzi gushika ku myaka 30, ndagushaka uze kumviza iganiro neza nticahera, canke aho kiza kuba kiri ndaza kumenya aho ndaza kubivugira. Niyo mpamvu ushaka yuko wumvize neza ibintu ndiko ndavuga, kuko ibi bintu birakomeye cyane. Tako turavuga ku bijanye nuko abantu bava ku buzi bwabuze. Ico kintu gifute mu mutwe, ubuzi buruzuye. Ahubwo cyo twibaza, uyu mwaka wa 2025, uyu mwaka wa 2025, wewe uriko ufata iki? Wateguye iki? Wiyumviriye iki? Harabaza kuvuga ati je naco nateguye n'ubundi uko waje 2024 n'ukundi uzohera. Ubundi nakavuga ati uyu mwaka jewe ndashaka gukora mu gasimbo n'inzira. Tubaza kuvuga ibintu byinshi cyane. Mugenzi wanje, mesherizana, hindura ivyiyumviro vyawe. Hindura ivyiyumviro vyawe. Dufise ibintu vyinshi byo gukora kandi bikinjiza amafaranga. Navuze uburyo bwinshi, navuze inzira nyinshi. Muze kuraba ama video nagenda avuga. Hari uburyo bwinshi navuze bwo gushobora kuronka amafaranga. Sinavuze ubuzi bwo gukora mu mabiro. Sinavuze ubuzi bwo gukora, tuza kuvuga ubuzi bwinshi. Ndaza gutanga n'akarero kwanza y'ubuzi bw'imwe ngenda ndavuga n'ivyankunda ndaza kuvuga nkushika nka 10 canke 20 n'ivyankundira. Mugabo hari ubuzi bwinshi bwo gukora tukaronka amafaranga. Gwaruka mu nyumva wo kumviza ijwi ryanje, wo kumviza, wo kuraba iyi video. Hari uburyo bwinshi bwo gushobora kwinjiza amafaranga kandi ukayaronka. Sinkubwiye ngo baba beshi, siriko nakuvuga ngo uzana amafaranga ngo uzokugwa. No, wowe nyine hari ibyo ushobora gukora. Hari amajambo muri Bible ntuze ya Beninde bayabajije. Ni Imana yabajije Mose. Mose Imana ikimubwira ati ingugende ukuri ubwoko bwanje mu gihugu ca Isirayeli. Mose amubwira ngo jewe ntaco mfise, sinzi no kuvuga na. Yamubwiye ico ufise ni giki? Ico ufise ni giki? Mose ceshura Imana ngo ufise inkoni. Twariyo nyene. Mose kwa Farao yagiye atwaye inkoni. Kandi iyo nkoni niyo yakoresheje bya bitangaza byose twagiye twumva, gukubita ibuye ikavamwo amazi, gushira kuduza ibuye hejuru, kuduza inkoni hejuru, amazi akigaburamwo kubiri, n'ibindi ngira muravyibuka ivy'inkoni yakoze.
rero ico ufise muri wewe gikoresha. Ushobora kuba ufise impano, twavuze uburyo bwo gushobora kuvyaza umusaruro mu mpano yawe, muze kumviza amavideo nagiye ndakora nabivuzemo. Impano yawe iyo nyene ishobora kugutunga. Narekanye akarero ka ba Kigingi, narekanye akarero ka ba Laure, narekanye akarero ka ba Memes, haba ku buryo bwa YouTube cyangwa kuri ma Facebook, navuze uburyo bwinshi bw'uko impano yawe ishobora kugutunga. Ico ni icambere. Impano ni ikintu ca mbere gikomeye. Warutse ko impano yawe ishobora kugutunga, ikagutungira ubuzima bwawe. Nimba uri umusore ukagira n'ubwenge bwo gushaka, ukanubaka kubera impano yawe. Ibyo twibaza Mutima, ibyo twibaza Kigingi, ibyo twibaza n'abandi bakomeye benshi batandukanye. Cyangwa ibyo twibaza abaririmbyi, ibyo twibaza abantu bafite ibyo bakora, abasudera, abashoferi n'abaki. Impano yawe ni ikindi kintu. Reka ndakubwire yuko hari impano twe turonka kubera Imana yaziduhaye. Hakaba n'izindi mpano turondera tuzishakishamo. Ibyo si n'uburyo wowe ushobora kwiyumvira ati je mbega mpagaze nziki shoboye iki. Nababwiye nimba wumva ushoboye guteka, twamaze kwinjira mu kiganiro. Nimba ushoboye guteka ukavuga ati je ndazi ko nzi guteka neza, ifate video uri kurateka sha. Nawe wari muhira simaka bya bikoni biri VIP, muhiri wawe nyene fata video uri kurateka ngene bateka isosi y'indagara canke isosi y'intore. Twereke ingene bateka umuceri mu mazi usanzwe. Gira aka video gashire kuri Facebook, gashire kuri YouTube. Ejo canke hirya ejo ushobora kuzoronka abantu bagukurikirana, izo mbuga zikaguhemba. Atari ivyo nawe ushobora kuzoronka abantu bagusaba ibiraka. Kubera iki? Kubera babonye uzi guteka cyangwa uzi kwigisha guteka. Ufise impano yo kuvuga icongereza neza, ifate video, kora utu video uri kuvuga icongereza. Yes, ifate video uri kuvuga icongereza. Ejo canke hirya yejo ntuzobura umuntu aguhamagara canke akwandikira, nyigisha nanje icongereza nzokuriha. Nyigishiriza umwana wanje, nyigishiriza umwokre wanje. Hewe hari abantu bari hanze bashaka kubigisha kuvuga icongereza kuri Zoom cyangwa izindi mbuga, bafashe ivyo bikazoguhemba. Meshezami, ubuzima ibyo ndiko ndababwira ntabwo ari imikino, ntabwo ari ibintu novuga gute by'inzozi. Ni ibintu nanjye nabayemwo, ni ibintu nanjye naciyemo. Nibaza ko benshi batarambona, ariko uwo mbona ubu ntabwo ariko ngiranya na Blaze wo muri 2019. Nanjye nafise ivyiyumviro bimvuga ngo mbega nzokora iki, nzomara iki. Ariko ubu turafise entreprise na Karorero, turafise entreprise nkora ibijanye na social media, nkakora ibijanye na web design, nkakora ibijanye na graphic design n'ibindi. Ariko mu 2019 uwari kumbona ico gihe, ivyo vyiyumviro niyumvamo no munsi cyane ibonamo no munsi, sivyo nari mfise. Nuko nafashe akanya nanje ndiyumvira uwo ndiwe nico nkwiye gukora. Ndavuga nti sinkwiye kubukondi, ndakwiye guhinduka. Nawe uyu munsi iyi video ndiko ndavuga cyane amajwi kurumva, buryo uza kuvyumvamo byose. Hindura ivyiyumviro vya aka kanya ukicumva izi nyigisho zanje. Hindura ivyiyumviro aka kanya. Impano yawe ivyazemo umusaruro. Iyo impano yawe amafaranga ndiko ndayikuvugamo. Impano yawe ivyazemo umusaruro. Impano yawe uzi icongereza, uzi guteka, uzi kuririmba, uzi gutwenga novuga gutwengesha abantu. Ikintu cyose wowe wumva kivyazemo umusaruro, wiyumvamo ko ushoboye, kuri capable yo kukivuga no kidefanda, kivyazemo umusaruro. Ico ni cambere. Ikindi ca kabiri ndaza kuvuga ibintu ngamvuge kubisaba amafaranga kandi bishobora kunguka. Ica kabiri, ushobora gukunda ibintu byo gufotora, kumbura kunda amafoto meza. Kuri kutoja mu ishure biga ibyo gufotora, bari hangahe?
nta mafaranga menshi bariha. Uzovuga ngo wabuze imashini, nshuti yanje, bavuga ngo n'ufise inka atira umuhoro. Igihe uzomara kuvyinjiramwo neza ukabigira nk'umwuga, imashini uzoyironka. Sinkubwiye ngo yirondere uyigure ngo banze imashini. Igihe uzoshaka kwinjira mu byo gufotora birimwo amafaranga. Uyu munsi birimwo abantu benshi babikora. Uyu munsi birimwo abantu benshi babikora kandi benshi cane. Ariko abo benshi vyagiye bibatunga kubera ko turi umwe mu bandi. Ndabigushishikariza igihe byo gufotora. Je mfise amacertificat arenga hafi ngira 15. Nize ibintu vyinshi bitandukanye. Kandi ivyo vyinshi navyiye kugenda bishakishemwo ubuzima. Ivyinshi navyize kugenda bishakishemwo ubuzima. Uwo tuzogera kurugeza rwo kuyaga tukabona tuza turayaga nzozimeka izo certificat. Iga vyinshi bishoboka. Reka mvuge ijambo rimwe. Nimba atamutahe ufise wo kugira ukore, basi rondera ubumenyi. Nimba atamutahe wo gukora ufise, ku buryo urashobora kuvuga ngo je nta mutahe mfise nokoze, basi gira umutahe w'ubumenyi. Ico kintu kirakwiye. Ntiwagire umutahe w'ubumenyi, umutahe w'amafaranga uzizana. Aho ndakubwije ukuri. Byafashe igihe kirekire na jewe ubwa nige. Ndiga ibintu vyinshi bitandukanye. Hari vyinshi nkora ubu kubera navyize. Hari na vyinshi nkora kubera navyigishijwe. Hari na vyinshi nkora kuko nabirondeye ubwa ndabimenye hama ndabikore. Hari vyinshi nize sindabikoreshe mbwa nkaba ndabizi. Kumbe no bisigurira umuntu kuko nabimenye. Rero ikintu kijanye no gufotora niwaciga meshereza kizogira umumaro. Ariko sinkubwiye ngo uje mu gufotora ko wumva ko irimo amafaranga mu gihe iyo nyota yo kuba umufotografi itakurimo. Uko nawe umufotografi bizogusaba kuba umudesigner, umuntu akoresha za Photoshop canke za Illustrator n'izindi. Nuko haje ama AI. Ntiwashaka kuba umuvideographe bizogusaba ko wiga novuga aya logiciel yo gukora ama video. Za Filmora, za CapCut canke za InShot canke izi za Adobe Premiere Pro n'izindi. Bizogusaba kuvyiga. Canke design. Rero ntiyumva ushaka kuba umwe muri ivyo, kimwe muri ivyo. Hari byinshi ushaka gukunda no kwiga. Aho uwo tumureke, uwo mugwi w'abantu b'abafotografi tuwureke. Umugwi wo kwiga gutwara imodoka. Tuvuge ibyo kuja muri auto école. Uyu munsi promo wo kumva yuko kuja muri auto école atakimazi. Muga ntiwaja muri auto école ukiga. Uzovuga nta permis woronka. Muga nakivuze n'ubwa mbere. Ni wiga ukiga auto école, ukiga umuduga neza, ugatangura kuwiga neza, ukaronka irya provisoire, ukawiga, ugasubira, ukawunonosora. Ndakubwije ukuri kije na permis nta kibazo uzokigirira. Ntihazobura umuntu avuga ati ndakeneye umushoferi. Hanyuma umubwira ati jewe ndahani ikibazo mfise n'ica permis. Avuga ati ni permis gusa. Barakumbwiye ko umeze neza. Je ndagufasha kukurondera permis. Agufashe ku applying uronke permis. Agufashe gukora ikibazo uronke permis. Urumva yuko mugabo niyo kurondera permis mu gihe wize gusudira? No. Hari igihe woronka umuntu aguha permis, akurondera permis kubera yamaze kumva amakuru yawe yuko uzi gutwara umuduga kandi wavyize neza kandi ubishoboye kandi uri umuntu muzima. Ivyo si bimaze kuvuga. Vuge n'ibindi. Okay. Dufate ukunda ibintu byo gufata navuga gute? Ukunda ibintu bijanye no kwambara neza. Nakarorero kwambara neza nyene ni impano. Kwambara neza ni impano. Urazi yuko ushobora kuba umusiliste mu buryo butangaje. Yes. Ku buryo umuntu akeneye nko kwambara nka costume. Akubwira ati mpamagara naka niwazi gucagura modele y'ama costume, ikulere bijana. Hari umuntu umwe twigeze kuyaga. Uwo muntu twigeze kuyaga ntabwo ashona.
nico nzi, ni inkuru ndiko ndababwira mugabo yo umuntu ntabwo ashona impuzu, umugabo yakreye entreprise ayita izina ryiwe, uwo mugabo n'umwigisha ni umurundi kandi uwo muntu twarayazi ikintu ariko arambarira carantangaje. Impamvu yatumye akreye iyo entreprise ni iki? Nuko yarabona abantu surtout abantu b'abagabo iyo bagiye gukoresha amacostume, ukuntu bajya abataye ngira murabona kuri za Vindora Mission kwa bari mu Burundi muca muhabona ukuntu babatevya abantu iyo baje novuga kubasonesha ki amacostume yabo. Wowe ikintu yaciye akora iki? Yaciye yumvira kucreya une entreprise ifata uwo nimba uje gusonesha uza iwiwe ukamuha modele ya costume wifuza, hanyuma ukamubwira igitambara, naho mu nyuma yavuye avyiga akazamenya ibitambara ubu arazi ibitambara naho tuzana igitambara we yomenya ibitambara bishobora kujana sero na couleur yawe. Abantu bazi kuraba ati wo kuri ufite peau ya jaune ambara iki gitambara kirakubera, wowe ufite ko peau yirabura canke igereranye ambara iki gitambara canke iki kirakubera. Iki naciye akora n'igiki? Yaciye afata akriya entreprise, wowe icyo akora n'igiki? Wewe novuga ahuza uje gusonesha n'ushona. Urumva entreprise yiyo ngene imeze, ari hagati na hagati. Niba ushaka gusonesha uza kuri we, hanyuma nawe agashira uza gushona. Bisigura iki? Nimba wewe akubwiye yuko costume yawe na modele yawe byose uza kubitora inyuma y'indwi zibiri, niyo ndwi zibiri nyene costume yawe yamaze kuyiguha. Nimba akubwiye ati imisi 10 costume yawe izoba yamaze guhezwa, ni imisi 10 nyene, kandi ushaka rero kuzanira, bisigura ngo urashobora kuza muri entreprise yiwe ukavuga ati nkeneye muze unshone costume imeze uku nuku kandi muce mwinzanira muhira, nuko uwo musi nyine arabikuzaniye. Ati akora gute rero uwo muntu? Afata ya costume yawe, afise abantu b'abashonyi nawe yaciye yegeranya bazi gushona. Ntibisaba ko abantu bashona ari abakozi biwe, no, ni abakozi b'abandi bantu, ubye ni abakozi bikora giti cabo, ariko we yagiye atoratoranya abazi gushona neza, arabegeranya. Amaze kubegeranya, iyo arose marche afise abaca abonye ne waca jako. Iko nakora n'igikire wewe naho aba agiye ku kazi akora akigisha, azaraza averifya za costume z'aba bantu. Wewe naguhaye imisi 5 igeze iburiki niki, ku buryo wa munsi ugira 5 uza guhera costume ya wa muntu yahejeje kuyitunganya neza, yayimaze byose yabihejeje, akaza kuyikuzanira. Bisigura ngo wa muntu ntaswa guhangayika kuza aza kubaza ngo costume yanje igeze, we barindira wa munsi costume bakayimuzanira setu. Urumva ako kazi umva karimo umutahe, muca nababaza nanje umva karimo umutahe wangahe? Twame tuvuga ngo ubuzi bwishi busaba imitahe, ako kazi munyumvira karimo umutahe wangahe? Ego umutahe uza kuza nuwo kuba yarandikishije entreprise, ariko eske ntushobora kubikora iyo entreprise utarayandikisha? Ama entreprise akora mu Burundi atarandikwa muri OBR canke atanditswe muri yapi angana gute? Ariko ndabashishikariza kwandikisha nyine ama entreprise yanyu, kuko je ndamaze imyaka irenga 3 entreprise yanje yanditse muri OBR no muri ADB, kandi imisoro yose amataxi yose ndayariha, kandi ni vyiza kuriha taxi muri OBR, bituma wumva nako kuratera igihugu. Ego abantu mutarashinga ama entreprise kabisa canke muyakorera mu kinyegero bazobafata umunsi umwe. Rero ndiko ndavuga rero gukora ni mu mutwe, canke no gutera imbere ni mu mutwe. Uwo muntu n'akaronda abahaye arateye imbere, abantu benshi baramuzi. Sinzi entreprise y'izina ryiwe naryibagiye nari babwiye, ariko baramuzi abamuzi.
nimba amaze kubikorera umuntu umwe, uwo umwe abwira uyundi, uwo wundi akabwira uyundi. Ibaze uwo muntu yaba akoresha imbuga ngurukanabumenyi, iyaba wewe uzi vya social media, wewe tuko turayaga, wowe kuranyumviriza, iyaba nawe wari ubizi, hanyuma wewe umutahe wawe ni telefone yawe, umutahe wawe n'amamega yawe, ugaca uhura na wa muntu akora vya bindi vyo kudaza amakositime canke vyo gukoresha amakositime, ukamubera brand ambassador wiwe nawe, hama ukamubwira ati je ngenda kurondera abandi bakiriya bandi, kumbure wowe ufise abakiriya biwawe, ngenda kurondera abakiriya virtuel bazoza baraza online bagira commande, hama tubagira delivery, hama ukaza urampemba. Sakazi wowe ukreye nawe. Bashe kandi ababwire ubuzi buruzuye, ako n'akarero ka kabiri navuze. Mvuga akarero ka gatatu, ibaze turazi abantu benshi badazi ibintu basha, hariho amamagaze akora ibintu bijanye na electronic shop, badazi ibintu vyo mu nzu, n'amagaleri menshi cane. Tureke amagareri, hari ahantu henshi badazi ibintu vy'amakompyuta, badazi ibintu bikorwa mu mabiro, harahari muri ville n'ahandi hatandukanye. Ibaze nimba witwa ko ufise abantu benshi wewe bagukurikirana. Narababwiye, hari amavideo nagiye mvuga nti audience yiwawe yivyazamo umusaruro. Abo bantu bagukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi, abo bantu ushizeko akantu kuri stati yawe, abantu barenga 100 baba bamaze kubona stati yawe yako kantu ushizeko. Naho ugira bonjour, naho ushaka umutima I love you, ukabona abantu 100 bamaze kuraba stati yawe. Ko ikabona tubadanza ko amaserivisi y'abandi abo bantu bakaguhemba. Navuze icambere c'impano, ica kabiri navuze ni ya mpano umugabo wagiye wakeye idasaba umutahe, ica gatatu niko ravuga ku bijanye na social media. Nimba kuri WhatsApp yawe woshobora gushaka akantu k'agastati, akastatus kawe kakaba karabwa n'abantu barenga 100, 200, 300, 500, kubera ko iyo audience wewe ufise utoyivyazamwo umusaruro mu gukora ico twita marketing affiliate canke marketing influencer. Kubera iki utobikora? Wavuga ngo nta bantu baraza kundondera, kubera iki utotera iyo ntambuko imwe yo kuja kubarondera, hama ukaronka umwe gusa wizera canke wizigiye, mukagira des contrats, hanyuma ukamudandariza les produits ziwe. Mbega siko zifata amafoto gusa, hama ukagashiraho les contacts aho badisanga canke aho nimero ya telefone yawe akagucako. Reka mvuge ikintu kimwe, nimba uzi ko ufise abantu bagukurikirana kuri WhatsApp yawe barenga 100, 200, 300, mes chers amis, bavyazemo umusaruro. Abo ni, reka ndavuga ikintu kimwe, hari abantu benshi twumva ngo bafise amafaranga, bafise amazu, bafise impangu, bafise imirima, donc bafise ibintu bigaragara biri palpable. Ariko nawe uyu munsi woshobora kubaka inzu virtuelle, uyu munsi woshobora kugira umurima virtuel, uyu munsi woshobora kugira entreprise yawe virtuelle. Sinzi ko matahura iteme virtuelle n'uburyo bwo gushobora kugira ibintu en ligne. Uyu munsi woshobora gukrea entreprise en ligne, ukaronka abakiriya en ligne, hama ukabavanda des services en ligne, byose bikabera en ligne, paiement en ligne, kuko turazi ko hari ariko cash, imikashi, inoti n'izindi canke kuri banki, byose bikabera en ligne kandi ataba umuntu umwe murabonana. Ico ndi sûr, siriko ndavuga ibintu ntigeze nkora. Iyo byose niko ndababwira, hari bimwe nakoze, ibindi navyo abagenzi banje canke abambwiye banshengeye nta bakoze. Hari bimwe nakoze, hari n'ivyo abandi bakoze bagiye kunshingira intahe. Hari abantu baba bafise amamashini badandaza. Nimba imashini igurwa 600, wayitoyidanza kuri social media ziwawe ukayishirako 650,
hama ukayishirako description imeze neza yuko imashini ari nziza, etat neuf, hanyuma capacity imeze uku, RAM yayo imeze uku, autonomie imeze uku, ukaba wabikuye kuri wa muntu wawe, hama then umukiriya, uronse umukiriya agashaka ya mashini, ushobora wowe novuga gutelefona hahandi wa muntu yaguha za foto z'imashini, ukamubwira ati iyi mashini runaka yitwa kuno irahari, renouveau yitwa nouveau modèle canke HP 31 comme canke ni imprimante 3110 irahari. Ya mashini canke ni imprimante R905 irahari ya imprimante, ukacubwira mu ati ya imprimante irahari ngo uyitore, akaza kuyitora. Nimba yavuze ya sisa, wowe ukaganya ya 50 ubundi agatwara sisa ziwe, kuko utobikora. Uyu munsi niho ndiko ndatahura impamvu abantu bakora kuri bata mu matelefone, bajyana bitona aba bata sere batigira bava kuri bata. T'imagine umuntu telefone kuri 350 cyangwa kuri 450 nakarorero, ibaza umuntu ushobora kuza akagutwara ahantu ukura vyumva umengo ni clientele kakugira, yo uje kugura telefone, ego igunda kwika umuntu agwa telefone nziza, aragutwarira no kuri shop runaka, uyu mukiriya akeneye telefone yitwa marki ni iyo marke, wowe akakubwira ngene ubwiza bwayo, wa muntu yaguhamagara nukuri ngo iyo adaze ibiro original birakomeye bimeze neza, okay, ya mahera urayasohoye urayatanze. Kumbe woguze ikintu ca 450, alors que aho hantu ukura kigura ko umuntu yamuzanye kirimo kuri 350, abazi ko koreye ijana, kandi uwo muntu asohoye telefone hari icyo twita commission, hari commission yamuha kubera yasohoye produit yiwe, hambavu yuko yamubwiye amafaranga arenze, yanaganyije na commission. Niyo mpamvu uzobona abantu bari kuri bata ntibazokwigira bahava, nabo bashaka bagakubita bagafunga. Kubera iki? Niho bakora ubufu. Ibaza abantu akora hafi abantu 300 bakora ku munsi bahatonda. Abo n'abantu badafise ibibanza, n'abantu baguma bahagaze ajya ku mabarabara barindiriye gusa abantu baza gukoresha amatelefone cyangwa brandage n'ibiki kugira baze kubikoraho cyangwa baze kwakira abantu nko kubafasha service. Abo n'abambere. Mwibaze dufate nk'ubu nimba uzi kwa applyinga ibi byo gusaba rendez-vous ya PAF canke ibi byo kwa applyinga gusaba kuguza account, kuguruza societe, muzoje kuri PAF murabe ahantu benshi yukeneye habonesha batazi gukoresha amatelefone yacu, akubwira ati ubu buhinga buri digital, nimba utazi uburyo biyandikisha kugira usabe rendez-vous yo gushobora kuronka passeport canke CPG canke laissez-passer, uja hariya umubwiye hariya niyo hariya nta niyazi. Hari abantu bazi kwivyaza mu musaro kuko ati mere canke mugenzi urama 30,000. Aha ku bantu bari mu Burundi baca bamumviye inkuru ndiko ndavuga, urama 40,000, urama 50,000, urama icyakora n'igiki wewe rero nuko ajayo afata telefone yiwe cyangwa afata imashini yiwe, hanyuma akakora iki, akagusaba ya madocument, akuzuza agaca agura urupapuro rukubwira ngo rendez-vous yiwawe ni itariki ni mu kwa 3, rendez-vous yiwawe ni mu kwa 4. Iyo 50,000 umuhaye cyangwa 30,000 umuhaye niyo aho gapapuro gusa yaguhaye kemeza aho uzoja gusabira passport yawe. Ibisigaye niho uyimenye, ibisigaye byo kuri amafaranga n'ingene passport yawe igenda isirikira ni uza kuvyimenya. Wica gukoreye agusabiye ico twita rendez-vous. Murumva ko hano babikoremwe amafaranga cyane. Niyo mpamvu nababwira nti nimba tamutaha ufise wo gutanguza business yawe, basi gira ubumenyi buzogufasha. Je nayigeze kwiga ibintu je no guteka, bashika mvuga ikindi kintu kimwe. Warizi ko Payeje, siko ndabagira publicité ariko, warizi ko Payeje yamitanga amaformation ku buntu. Murabizi ko abantu tumwebwe muri mu Burundi niho ndiko ndabwira. Warizi ko Payeje ikunda gutanga amaformation ku buntu. Warizi ko no gutanga amastage ku buntu. Warizi ko abantu bayigeze kunguka canke baronse ubuzi
bivuye mu mastage bagiye bagira payeje yatanze n'ubereka gutanga novuga iyandikishwa ry'abantu bashaka kuja mu ma stage kandi ama stage menga yamaramwo hafi ukwezi mbatari amezi 2 mbatari amezi 3 habisha bironkeyemwo ubuzi habisha bironkeyemwo ubumenyi habisha bagiye gutanguza ivyabo habakriye ama association habakriye ama cooperative bivuye muri payeje kubika umuvuga ngo ubuzi bwarabuze ndiko ndashaka gukuramwo ijambo rivuga ngo ubuzi bwarabuze wowe nyene fata uje hamwe uyumvire mbega n'igiki nkwiye gukora nkwiye gukora ibintu vya jenyene nkwiye kuja hamwe n'abandi n'igiki mfise muri jewe nimba uzi gukina umupira hari amashuri y'imipira gendayo ico kintu ufise muri wowe kivyazemo umusaruro niko byo niko navuga ushobora ati nta kindi mfise telefone gusa nimba ufise telefone gusa iga amakuru en ligne aje n'ibintu vya digital marketing bizogufasha uzomenya ngene widandaza canke uzomenya uzomenya ngene udaza ubumenyi bwawe uzomenya ngene udaza ubumenyi bwawe uzomenya ngene udandaza ivyo wize kuma ivyo wize agiye je cari nagutunga navuze ibintu vyinshi ivyo ni ibintu vyinshi ushobora gukora bidasaba amafaranga kandi nivyo navyo nayasaba ntivyo nasaba amafaranga y'umurengera dufate nimba ufise umutahe nawe iyumvire ushoboye iki rimwe nababwira uziki ico wize genda ukidandaze nimba woshinga cafetaria basi ikabasi tuvugana akantu gatoya basha ifa nigeze kurangaye mperuka menga ari 8000 nayo bari 10000 nayo coba nayo ba 1 kilo ari 10000 canke 2 kilo ari 10000 mbega ifarine ikiro c'ifarine waguze ama ingredient yose n'amakoto niki niki avamwe ibitumbura bingana gute mbega avamwe ivyapati bingana gute kwibaraba nta bantu bobifungura mbega ahantu ba nta masabuni bakoresha urazi kuranga isabuni bagusiganira hagati ya 500 n'igihumbi ivyo navyo wokora mbega basha ivyo gukora ni vyinshi wa muntu yejeje ishure uri kurica ngo nta buzi buhari nimba ushaka ubuzi bwo mu biro aho bumva uzoshavurira abiwanyu uzoshavurira abagenzi ubu niyo mpamvu ubona abantu benshi bariko bariruka za Zambia Mozambique za Afrique du Sud Kenya baja za Canada n'ahandi ivyo tubikora gute tubikora muri kisi yo gushaka ubuzima mugenga nakubwiye yuko ubuzima bubwa urashobora kubwiremera ubuzima wewe nyene ubwawe urashobora kubwiremera neza rero kora nshuti yanje ntutashaka gukora isi yonyene izokwigisha ingene ukora rijambo rishe mu mutwe wenyene utashaka gukora isi ubwayo izokwigisha ingene ukora kuko ari igihe uzogera hari imyaka uzogera ntuzobigikora utankimvira ati esi ingufu nari mfise kera iyo nazikoresha muri ibi n'ibi hanyuma ikindi naco nababwiye je hamwe n'abandi musangiye ivyiyumviro canke musangiye mufise intego yo kwitera imbere hari utuntu twinshi twodevelopa mbega urazi ko ushobora kubwira abagenzi bawe musangira muja mu kabare mukagira aga club ko gushobora guseriva mu manza mugakora aka blend kiwanyu mukagaha izina mugakoresha cyane imbuga cyane social media cyane bakabamenya mugatanguza amatumirwa mu birori bitandukanye mugiye guseriva no kwakira abashitsi mugakora guseriva mukagira protocol kandi mu buryo bugezweho mukabikora mu buryo bugezweho kandi bigashobora kubahemba bigashobora kubaha akazi bigashobora kubakura mu bukene ibaze nk'ubu nk'abantu nka 10 bagiye hamwe bakimva gukora ako kantu uwo n'umushinga ndabahaye twumvise batubwira korora ingurube twumvise batubwira korora inkwavu inkoko nanje ndabahaye ako kandi kayide ibaze muri abantu nka 10 mugiye hamwe mugagira aga club ko gusereva mu manza apara gusereva mu kabari mu manza ibaze ko bitobatunga
ibi ndiko ndababwira nuko nzi hari abandi bantu babikora. Hari benshi tutazi, uko tutabazi nuko benshi barabimenya. Ibaze ukreye agapaji ka Facebook ukagakora neza kakagira abantu benshi bagakurikirana, hama ugatangura kuza uragira publicité z'ayandi ma entreprise, ugatangira uragira publicité z'abantu bafise ivyo bakora bifuza kumenyekana. Ego uyu munsi hamwe nashobora kuba adanze ibirato, mugabo abakiriya afise abakiriya biwe nyene atazi ahandi abakiriya aho bava. Ibaze utanga kumwigisha ingene ashobora kurondera abakiriya online, niyo guhemba. Je nageze kuba, reka ndabashingira intahe gatoya kwa nariko muranyumviriza. Narigeze gukora ikintu en ligne, bamemba plus de 350 par mois, ndavyibuka. Mu mwaka wari uheze, mu mwaka hagati umwaka wari uheze wa 2024 nko mu kwezi kwa gatatu kwa kabiri kwa mbere, naho vyamaze igihe kitari gito. Ariko nigeze guhembwa muri 2023, ndayivuga uko, plus de 250 nkora en ligne, utuntu nakora amasaha abiri gusa. Nakora amasaha abiri imisi 3. Donc nakora imisi 12 mu kwezi, en ligne amasaha abiri gusa. Yari make, ni make kabisa ko ndazi habesha cyane yaro amadolari. Yari make mbwa kuje yari menshi kubera ni ikintu nari nkoze ubwa mbere ntabona. Nama mvuga nti urashobora kwinjiza hagati 1,100 ku kwezi kandi wicaye muhira. Telefone yawe yonyene irashobora kwinjiza hafi 1,100, meme n'ayarenga ashobora kwinjiriza. Umuntu aza kubiharira aca nyandikira ngira ntange opportunité imwe. Iyo opportunité wewe utaradukurikirana banza ugiye subscribe, wowe uzokuma screenshot gusa, ngira mvuge nimero ya WhatsApp yanje uyandike, siyigwa ndanayipininga, sinigwa ndanayishira ko hariya ngo muyibone, ndayivuga uze kuyandika 76 85 96 02 76. Andiko shaka kwari mu Burundi. Nimba ufise imyaka iri hagati ya 18 na 30, akantu karabe kamwe namye mvuga kare ukarabe. Nimero yanje ni 76 85 96 02. Inimero ni ya WhatsApp, napenda yitaba 76 85 96 02. Iyi nimero uyandike muri WhatsApp. Ikintu nganda kubwira uco ukora, ndaza ko mvuga inyuma yibi. Ubanze unyereke screenshot yuko wakoze subscribe kuri no chaîne ya Ikaze Space. Hanyuma ucuraba imbuga zose twe dukoresha. Turakoresha Facebook yitwa Ikaze Space. Ugire du following. Meme na Instagram du following. Aho hose ushinyereka screenshot ni 3 ndagusavye. Ntiwaheza uce unyemeza neza yuko ukunda ibintu vy'imbuga ngurukana bumenyi. Abantu nkeneye nawe ntakunda ibintu vy'imbuga ngurukana bumenyi. Namye ndabivuga inshuro nyinshi, ujye winjiza amafaranga kuri YouTube, ujye winjiza amafaranga kuri WhatsApp, ujye winjiza amafaranga kuri Instagram. Ndabivuze cyane. Mugangira mpe amahirwe umuntu umwe ubuza kuba umushapu. Yubyo ashobora kwinjiza amafaranga, kamvuge makeyi, ahere kuri make, uko no mubwira menshi nivyo nakunda. Yovuye bazo ko ndamubesha. 40,000 par mois. 40,000 par mois. Ni ikintu yokora agikoze ku munsi, yogikora isaha imwe cyangwa iminota 30. Agikoze ku munsi yogikora isaha imwe cyangwa iminota 30. Ashobora gukora rimwe gatatu mu minsi indwi, canke rimwe imisi 6. Murabitaho ibyo ndiko ravuga. Ico gikorwa ashobora gukora isaha imwe gatatu mu ndwi. Donc urumva ko akora gatatu ku ndwi, canke naho imisi 6 hose harakora, ahitamwo hamwe muri aho.
canke hose harakora bivana ibimworohera n'umwanya wiwe, ukinjiza ibihumbi 40 ku kwezi. Ayo mafaranga uhava uvuga ngo ni make, mugabo amafaranga uyakorera isaha, n'amafaranga azoza mugabo mu gikorwa uzorakora isaha imwe canke iminota 30, winjiza kangahe monshera? Ayo n'amafaranga ashobora kugusahiriza mu vyo ukora, canke n'amafaranga ashobora kuza kuyatakaza ufise muga ukaba uramenyera. Ayo mvuze amafaranga make ni nkuko ashobora kwiyongera akaduga, se n'ingene uriko urabikora ivyo bintu. Munyumve neza, akazi ni kiraka, ushobora kwinjiza ibihumbi 40 ku kwezi ukoze utuntu tutatwara n'ubusaha imwe canke iminota 30 ku munsi, imisi 6 mu ndwi canke imisi 3 mu ndwi, bivana n'ingene uriko urabikora. Si umutahe ndakubwiye ngo zana, we n'amafaranga bazoguha, n'amafaranga Ikaze Space izoguha aciye muri Ikaze Space, kugira ubone ko ivyo tuvuga bikunda. Wowe nyene uzoba watsindiye iri higanwa mugiye guhiganwa n'abandi, kumbure ubuza kuba umwe, ntitwabona bizokuna tuzoshiraho n'uyundi wa kabiri, sero n'abazoba batsinze, dutore 2 ba mbere canke 3 ba mbere, muga tuzaza gutangura umwe. Uyo umwe nyene niwe tuza gushinga intahe avuga ati vya bintu nivyo canke vya bintu sivyo. Tuzomukora aka video yaramaze gutangura, yarabibonye ko bikora no ko bidakora, we nyene aza kuvuga ati ibintu nibababwiye canke muri ca kiganiro ca umucoach naka yavuga, vya bintu vyari ivyo, nabibonye birakunda. Kumbure yoba na stage yiwawe yo gushobora kumenyera ibintu vyo kumbuga ngurukana bumenyi. Wa muntu ukunda ibijyanye na social media, uri umuhungu, uri umukobwa, uri hagati y'imyaka 18 gushaka ku myaka 30, urakunda ibintu vy'imbuga cane, social media wazikunda gose, karibu ndakwereka uburyo ushobora kwinjiza ibihumbi 40 ku kwezi. Ni make cane, uyumve ni make cane, ariko ashobora kuzogira ikimazi. Navuze nimero yiwanje ni 76 85 96 0D. Umetse screenshot 3 gusa zinyemeza ko wadukurikiranye kuri Facebook, kuri Instagram no kuri YouTube, hose twitwa Ikaze Space. Niwazindungikira kuri WhatsApp, ibisigaye ca dutangura, ukumva iyi video aho uzoyumvira hose, umwanya wose uyumviririza, ukicumva iyi video ugakora ibi bintu, wandike. Rero tuko turavugana, rero ibintu birakunda, amafaranga arahari, nshuti zanje, amafaranga arahari ku mbuga. Kandi ikindi naco ngenda babwire, ibi bintu washobora kunabikora ukorera n'uwundi umuntu. Ibi bintu ushobora kubikora ukorana n'uwundi umuntu. Ibi bintu ushobora kubikora ukora n'ahandi hantu. Tuvuge ivy'imbuga, urashobora kubikora ukora. Impamvu niko ndavuga ibintu ko numva ari byo biri jewe, ariko navuze ubuzi butandukanye. Urashobora kubikora ubikora n'ahandi hantu. Nta mutahe bisaba, nta kibisa, ntibisaba kumenyekana. Ubu ni bande banzi, ni bande bamaze kubona isura yanje? Ntabo. Mugabo ndafise ivyo nkora, ndafise entreprise dukorana nabo, ndafise ama company dukorana nabo, hari dukorana nabo, sero n'ama service nababwiye yanje. Nabwiye ko nkora ndi umu designer, navuze ko ndi mu concepteur web, navuze ko ndi muri vya digital marketing. Ayo marero ama service yose, ayo ama service dukana n'abandi bantu, ama service dukana n'andi entreprise, kugira bamenye vyagenze gute. Hari abanza hano bigeze bangira publicity, we nyene ashobora kwidandaza, we nyene ashobora kwimenyekanisha, wewe nyene nabivuze mu ma video atandukanye, washobora kwimenyekanisha abantu bakakumenya. Mugenzi wanje, iyumviye yuko uri agaciro, iyumviye yuko ubutunzi ufise muri wewe ushobora kubuvyazamo umusaruro. Ico kintu uzi gukora kivyazamo umusaruro. Nafashe umwanya niko niga ibintu vyo guteka kugira ndabimenye. Atari kesi yo kuba umukwiziniye, ahubwo ari kesi yo kubimenya. Kugira umunsi umwe n'ivyankunda nkabona ko atabuzima, ko atabuzi buhari, fume nifata video ndiko ndateka mvuga ati ibi nabitetse ndabizi. Ahani nariko ndifocus ku bijanye na patisserie, boulangerie patisserie. Hari byinshi vraiment nzi, naho ntarabikora. Ivyo byose uvyiza hari ivyo kumarira.
nafashe akanya ndiga ibintu bijanye na photography ego nabikoze igihe gito kandi nabikuyemo amafaranga sinabibandanije mugabo babibandanije kandi bibatunze nafashe akanya ko kwiga ibintu bijanye na 3D gukora ibintu bijanye n'amajeu canke ibintu bijanye no gukora dessin animé en 3D naravyigishije naravyize ndabifitiye certificat vyanse nopfuma nza kurondera abana ndavyigisha canke nkakira club ko kuvyigisha hama abantu bakandondera bakampemba hama nkavyigisha kw'ishure runaka n'akarorero ko naravyize narize ibijanye na design ndajuje ndabikora kwiga gukoresha photoshop kwiga gukoresha andi malogiciel akora ama video n'amafoto naravyize kandi narabikoze inshuro nyinshi nabikuyemo amafaranga naravyigishije naho usanga ndavyiga kandi ku mafaranga kugira ndabikuremo ubumenyi ndondeye certificat yavyo narafashe akanya ko kwiga ibijanye na Word, Excel, PowerPoint ibyo bitwa bureautique ape ko tuvyiga mu ishuri narafashe akanya nanje ko kuvyiga ndabironka certificat naravyize nanavyigishije ndamaze kwikuramo amafaranga ndafise ahantu henshi nagiye nkora ndavyigisha ama entreprise amwe agira ibintu vya formation nagiye nkoramwo kugenda vyigishemo vyarantunze vyarampaye amafaranga nubwo nakibikora basha reka nakubwira ikintu kimwe ntabuzi tuvuga ngo bwarabuze kuko umunsi tuzovuga ngo ubuzi bwabuze ico gihe n'amafaranga azoba ari mu mabanki namba amahera ari mu mabanki namba abantu bafata amafaranga akaza kuyabitsa muri banki bisiga ko ubuzi buhari kuko ujya muntu atwaye amafaranga muri banki ukwiye kwiga uburyo agenda gufata amafaranga akayakura muri banki akayaguha kuko impamvu yayabitse nuko yabuze ico yakoresha ndabivuga uko nyene biri mushake mu ntara amabuye ntushobora kubitsa amafaranga muri banki mu gihe ushaka kuyakoresha ubitsa amafaranga muri banki kuko muri Roma atagaciro afise atakimaze afise kuko igihe afise ikimaze urayakura muri banki ukayakoresha then ukayasubiza mu gihe waheje kuyakoresha bisaba amafaranga yo mu mabanki nuko atacari karakorayo banyeneyo ntaco bariko bayakoresha iga rero uburyo banyeneyo baza kuyaguha hanyuma wowe nabo bahe service zabo nziza ivyigishe kuzobikora ni wowe bizi iyigishe ingene banyeneyo mu mafaranga ubaha service zawe bagafata amafaranga yakura muri banki bakayaguha kwa service zawe ibintu byo kwiga birahari ibintu byo gukora birahari ikiganiro nakigize kirekire ariko reka kigufu uyu mwaka wa 2025 ubu mwaka uzonshimire basi uzonshimire ibi biganiro nzokwama ndabigira rimwe mu cumweru rimwe mu ndwi nzokwama ngira ikiganiro kimeze nk'uko rimwe mu ndwi nzokwama ngira ikiganiro kimeze nk'uko gifata umwanya muremure ariko uzushimire kuko hari bashize inyigisho baziga ariko barinze kuriya amafaranga ariko nduko azi kubwira ku buntu pempo tuko no bivuga kose mugabo bigusigire isomo bigusigire icigwa bigusigire ubumenyi uyu munsi ushobora kumva umengo nta nzira ubona mugabo kuranyumviriza waguza amamega yawe ukuranyumviriza kuri YouTube kumbe n'umuntu aguhaye link nuwaguhaye link wumviriza iyi video nuwo vyafashije ariko arakubwiye atumviza nanje iyi video canke ni video wabonye mu magroup ko bayipartage mu magroup ya WhatsApp canke kuri Facebook ni link baguhaye kubera uyibonye inbox wawe ariko nimba uri kuravyumviriza tega amatwi yumvire nimba ataco ufise ukora kirondera ugikora ubunyene uyu mwaka ntuhira atacakimuranda cyo gukora ariko nimba naho hari ikindi ukora ci wawe kikwinjiriza ongerako ntugare umuryango kuko dufise A gushika kuri Z nimba wumva ko A ihari ukaba wumva ko urufunguzo rwa A
waramaze kurufata neza kandi umuryango wa A wuguruka neza, gerageza urondere urundi rufunguzo rwa B nago. Aha ni ku bantu bamaze kuronka A, ariko mu gihe utararonka A, iyumviye ngene A woyugurura, ariko ijambo rivuga ngo ubuzi bwaraheze bwikure mu mutwe. Ubuzi buruzuye. Uyu munsi hano tugeze kubera ibyo twize cyangwa ibyo twamenye byadutumye abandi bantu batumye kavuga ati ujya mu reka ndamuzana ndamushira muri iki kintu. Uyu munsi hari umuntu dushobora gusanga ahantu ico kintu amasoko yacigiye canke yakize, ahubwo nuko abagiye bamuhamagara mu bintu bitandukanye bigatuma yisanga ahandi hantu, ariko byavuye ku kintu yarazi ubwa mbere. Mpora nibaza ujya muntu akora amabarabara, ujya muntu yamaze ibiri binogo, sinzi ko mera imuhemba ntavyo nzi kuko ayo makuru ntayo mfise sinunayemeza, ariko yiyumviye kwitwararika, kwiyumvira ngene woshobora kuza urazibira amabarabara n'umwete wawe wose, vyiyumvire nawe. Ninde wundi muntu yobishobora? Ninde wundi muntu yobishobora? Mugabo amaze kubona n'abategetsi benshi kandi avuga ko bimutunze, ahantu benshi amaze kubonana nawe, Maire de la Ville turamaze kubona amafoto bariko barayaga, baramaze kumuha ubushimwe bwinshi. Iyumvire umuntu yitwa Hyacinthe akunda gukora igikorwa co gukura amashurwe mu kiyaga ca Tanganyika akayakoramwo ibintu vy'indabo. Amakuru mfise naho ntayazi neza numvise nuko birya bintu afise abamama bagize koperative afata iry'amashurwe bakayatororokanya bagaca ayatwara bakayumisha bagaca bakoramwo indavyo, vyitwa ko ari koperative yiwe, vyitwa yuko ariwe abikora. Combien de fois amaze gutahukana ubushimwe? Combien de fois amaze kujabuka hanze kubera kiya giterwa? Ni igiterwa cimeza, nta n'uruhara bigiramwo, ariko kiramutunze. Twumve abakora amapiripiri, habo twumvise akora amapiripiri, ego kumbe bishobora byamutwaye umutahe muremure, ariko umunsi yabigerageza yakoresha ipiripiri yangahe. Habo numvise akora beurre d'arachide, byamutwaye bimukuta umutahe ngana gute. Hari ma business dushobora gukora, ntuhava wiyumvira ngo ma business yose wokwiyumvira ngo abandi bose barayamaze. No, ntayo bamaze. Ahubwo nuko kwiyumvira ibintu, nuko kurabona ibintu abandi bakora bagahomba canke ibindi bariko bakora, ibindi vyakozwe n'abandi bantu, ukiyumvira ko ivyo nyene ari byo bitunze abandi bantu. Hari ubuzi bwinshi bwo gukora. Ibaze nimba warize mw'ishure ukiga uburyo barinda isi, donc nk'ibintu vya agronome, canke uburyo batunga ibikoko, uburyo inkoko bazivura, ubwoko bw'inkoko, aho inkoko bava ngo z'inyama, ngo z'iki, ntavyo nzi, ababizi hari abahinga babizi. Ibaze ukoze chaîne ya YouTube ivuga ibijanye n'ingwara z'inkoko, uburyo inkoko bazivura, n'ibiki. Wokumva ko wumva wowe utaye umwanya w'ubusa. Wiyumva ko wowe utaye umwanya w'ubusa. Ibaze uciye usanga hari umuntu abikora kandi bikaba bimutunze. Nigeze kuraba ikiganiro kuri Yaga c'abantu, nico video nigeze no kunayivuga, c'abantu bigisha imbwa. Kumbe n'ikintu muri kitamenyerewe. Ariko ibaze kuba akubwira ati jewe imbwa ndaza en terme en dollars, niko akubwira. Irantunze, umuryango wanje ubayeho kubera imbwa, nambara kubera imbwa, ngira nte kubera imbwa, inzu yanje ndayiriha kubera imbwa. Umenga twomutwenga, ariko vyibaze, vyiyumvire, kubera imbwa ashobora kuba yumva ko bayeho neza. Haho ndatunzwe n'inkoko, haho utunzwe n'amagi y'inkoko, amagi y'inkoko basha, haho utunzwe n'ivyema, hano utunzwe n'umunwa. Yes, haho utunzwe n'umunwa. Kubera kuvuga cane, kubera kwigisha cane, ugasanga bamugize umunyamakuru. Kubera kuvuga ivy'inkino cane, kubera gukurikirana pari, bubeti, 1xbet ngene bapariya. Kubera kubimenya cane ngene statistique y'abakiriya. Statistique y'aba joueur. Ugasanga yamaze kumenyesha amakuru ajijwe ivy'inkino. Kubera iki? Iyo mpano yo kuvuga amakuru arayifise.
yamutumye aba umuntu w'inkino kubera kugira komedi cane bakamugira umu MC w'imyidagaduro. Uribuka ba Mutima vyarababaye ko nabonye mu manza baba MC aba ba Gasore nabibona n'abandi. Vyibaze nawe kubera umunwa uba ufise wo kuvuga ukagira umu MC. Twabonye video y'umuntu akunda kuririmba mu manza, none bamumenye gute? Si video bagiye barahanahana ariko baratumirwa mu manza zitandukanye, araguca amahera amwosherame akakugenda kuririmbiye kuri mariage na dot umpaya vyose ndavyimenya umpaya. Navuze ku bantu ba celebre kubera iki? Nta bagenzi ufise, nta mugendana, nta muhejeje amashure rimwe mwifuza ko mwiyumvira ico mwokora mwakibuze. Kwiki ico ciwe mutogikorerako? Mugenzi, ni ibintu vyinshi vyo gukora, ni ibintu vyinshi vyo gukora, kandi ivyo bintu vyiyumviriye womengo ntibikunda, ntibishoboka, ariko birashoboka, birakunda. Reka ngarukirize ikiganiro ngaha. Uwundi munsi tuzofata iyindi video yindi tuvugane ku bindi, ariko wowe kuri urankurikirana nibaze ko ari ikintu wize, nibaze ko ari ikintu kigusunitse basi nibaze ko hari aga pourcentage wari ufise, basi hari kandi ka 1% kiyongereyeko, ariko ntusubire kwiyumvira ngo ntabuzi ngo nta vyo gukora bihari. Ntuhange amaso abantu wumve ko urindiriye nakazoguha akazi, urindiriye bazoguterure bagutereke. Wewe ubwawe urashobora kwitereka kuko Imana yaraduhaye umutahe wa mbere wonyene dufise n'amasaha 28 gwihumeka impwemu gusa, kuba ukomeye, kuba ufise inkomezi, kuba uvuga, kuba ugira izuzu nyene ni umutahe. Ibisigaye kuba wonyene warize ni umutahe, naho wowe utarize muga ukaba ufise impano nayo nyene ni umutahe. Abaririmbyi twumva bateye imbere kandi ata amashure benshi bafise bangana gute, naho benshi bariko bariga ubu. Nitwiyumviye yuko akazi aragahemba abantu ku kwezi gusa, n'ikiraka co nyene cogutunga. Uravye abantu bakoze ibiraka, bafise ibiraka bamaze gukora, ibiraka bazi gukora, bakubwira akazi ko ku kwezi atari akazi. Yes, haba bivugisha ukuri, hakanya bavuga ati no, ku kwezi ko amafaranga azaba yamaze kuyapangira birafasha. Ubu turumva abantu ngo bazi ngo kubaka amazu ngo nabo ngo muri rirare. No, square ara muri rirare gusa, ahubwo ni kubera hari umwe yabitanguye, umwe avyereka uyundi, uwundi avyereka uyundi, uwundi avyereka uyundi, bigenda biraba chaîne alimentaire, hama abantu barabimenya. Rero ntuze wiyumviye yuko atari cyo gukora kihari, ahubwo gusa ikintu guhanura kindi, igihe wumva yuko ufise umugenzi wo biyagira, icara nawe muyage, muvugane, mugenzi dushobora gukora iki kintu ko tubona ubuzi bwo Burundi bumeze nabi, mugahanahana amayide, mugahanahana ivyiyumviro, mukagira amahosheshi y'ivyo mwifuza gukora, mukigatere, mukiga iki. Vyanse niba mushaka gukora na entreprise, mukabaza ati mbega kuja gukora entreprise bigenda gute, muri ADB bigenda gute, muri OBR bigenda gute, mukavyiga mukabiheza. Ubu hari abatunzwe n'imbuga ngurukana bumenyi, biranse ko meza. Abamemesi bajya ivyo gutwenza, bandi gutuntu two gutwenza, vyatanguye twumva umengo ni ibintu bisanzwe, ni ibintu byo gutwenga, ni ibintu byo ndazi, ariko hari bo benshi bitunze, hari benshi byatungiye ubuzima bwabo bwamaze guhinduka. Nabonye hari n'amashirahamwe amwe yagiye arabwifashisha burya buryo, haba abandi benshi bagiye babushamwo imitahe kugira bamenyekane. Imbuga ngurukanabumenyi zirahemba. Impano yawe ufise yivyazamwo umusaruro. Mugenzi, impano yawe ufise yivyazamwo umusaruro.
reka ndiko ndavuga iki kintu nsa nuza ndiko karasozera. Abantu ufise bagukurikirana uyu munsi ukaba ufise chaîne ya YouTube, abantu uriko ni inyungu kuri wewe. Nimba ufise page wa crée ntuzi n'ingene wari nayikreye kumbure wayise n'izina ushaka ibintu byose wishakiye, ariko ukaba ufise abantu barenga 1000 bagukurikirana kuri page yawe, ni inyungu kuri wewe. Ukaba ufise Instagram yawe iriko abantu barenga 1000 bagukurikirana, ni inyungu kuri wewe. Ukaba ufise stati yawe ya WhatsApp, irya stati nyene dushirako ibintu vyacu, amakuru yacu, ubuzima bwacu, uko twavyutse nuko twiriwe. Ukaba ufise abantu barenga 200, 300 baraba stati yawe, ni inyungu kuri wewe. Aho hose n'ahantu ushobora kuronkera inyungu. Ico nakubwira coco nuko wewe uruha agaciro. Je kuri je ndakwita uruha agaciro. Kuko kurumviriza ibintu vy'ibiganiro vyo ndiko ndavuga, ibiganiro vyanje, uruha agaciro. Uruha agaciro. Ibintu tuko turumva uyu munsi, iyo twavyumva mu myaka yari imbere, iri bitatanga gutera imbere, abantu batatanga gukoresha imbuga cane, tukavyumva hakiri kare, natwe ko turi abantu bazwi canke bamenyekanye, ariko two tubimenye ubu natwe. Iyumvire yuko hari ivyo ushobora gukora atamutahe urenga 100 ukoresheje. Mugihe tuzwe na telefone yawe, mugihe ufise telefone yawe, mugihe ufise amamega yawe, hari ivyo ushobora n'impano yawe, hari ivyo ushobora gukora bikakwinjiriza. Navuze akarorero, kandi afise ivyo badandaza mugabo batabona ngene babidandaza, barindira abakiriya baje, kriya, ariko wowe ushobora kumwereka uburyo ashobora kubidandaza ari no muhira canke atari no muhira. Business ye ikabandanya ibandanya n'igihe yaba yatashe muhira. Ubu hari amabotike n'amashop canke hari amagareri menshi yugaye, ariko haba ariko badandaza kandi bari muhira. Aguma adandaza, aguma posting, aguma ashira ku mastati. Nshuti yanje nkunda, uyu mwaka wa 2025 uwo mwaka wo kwiyumvira ni igiki nokora cotuma ntera imbere, ni igiki nokora cotuma nja imbere. Ciyumvire ndazi ko kihari. Ushoboye iki? Twumvise ijambo Mose yishuye, ushoboye iki? Ntube nka ca kimuga cari kindiriye yuko abiwabo baza kukijabutsa kugishira mu mazi. No, ikorera ikirago nawe wigire. Nanje mandi majambo, iyo mpano yawe irimwo umusaruro wawe. Iyo mpano yawe, ivyo wize birashobora kugutunga, ivyo uzi birashobora kugutunga. Nimba atamutahe ufise w'amafaranga, basi gira umutahe w'ivyiyumviro, gira umutahe wo kwiga, pfuma wiga, wige, umenye, bizizana, uzobona umusaruro. Rero vuba cane nzoshiraho groupe ya WhatsApp kugira turahurirayo, turaganira, turahana amayide. Nzobaha video izokurikira nk'iyi, nzoba nashizeho chaîne ya groupe ya WhatsApp, turavuganira. N'ababishaka muze kubigira muze kugira commentaire, mu commentinge, mu bazi ibibazo. Uza kugira ikibazo wese abaze, ndaza kucishura, ndaza kumwakira, mubaze muri commentaire. Hanyuma babandi ya opportunity natanga nayo muze kuyibuka. Umwanya nabivuzemo ngira muze kuwumviriza neza. Navuze ibintu bitatu gusa utegeza kuza gukora, hama then ntiwabikora, uza kuba uwa mbere mu kubikora, niwe tuza dutangwa gukorana nawe. Ndamubwira ico kintu icarico, ariko nzokimubwira via WhatsApp mu gihe azoyampaye ivyo bintu bitatu namubwiye. Rero mukomeze mwiyumvira, mukomeze uba hamwe wiyumvira ati je n'igiki nokora, n'igiki coshobora kuntunga, n'igiki coshobora kunyongereza ressource revenu, noshobora kuramwo yoba source revenu y'amafaranga nokuramo yandi yiwanje apa yankorera ku kazi canke mu biraka nkora. Ni gute noshobora gukora akazi nibereye muhira nkaronka amafaranga nayo 10,000 ku kwezi canke 30 ku kwezi, nayo 3 ku munsi, nkashobora kugira nibereye muhira. Ni igiki noko umva wiyumvira ibintu vyinshi bitandukanye. Je mwari kumwe, nitwa Blaise Irakoze.
mukomeze mukurikirana ibiganiro vya Ikaze Space vyinshi twagiye turavuga. Ico nobabwira coco nuko uri umunyamahirwe. Imana igwizagire cane. Ntiwibagire kugira like, ntiwibagire kugira commentaire, ntiwibagire kugira subscribe, kandi ntiwibagire kuyiha n'abagenzi bawe. Ico nakubwiye, umunsi mwiza, umererwe neza, wirigwe neza, murakoze.